Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije. Mw'izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'abatumwa ku kigabane cya 24 kuva ku karongo ka 24 kugeza ku ka 27. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Paulo mwibohero. Haheze iminsi mikeyi, Felisi n'umugore wiwe Drusila umuyudakazi batumako Paulo kugira ngo bumve ukuntu avuga iby'ukwemera Kristu Yezu. Paulo ababwiye iby'ubutungane kandi ko batosambana. Amaze kubabwira kandi n'ukuntu abantu bose bazocirirwa urubanza, Felisi rero bimutera akoba, aca amubwira ati ubu niwitahire aho nzobonera akanya nzogutumako. Felisi rero yijya akara agira ngo Paulo yari guhava akamuha amahera. Nico gituma yama amutumako keshi kugira ngo baganire. Hashize imyaka 2, Felisi arahava asubirirwa na Porikiyusi Felisitusi. Felisi arekera Paulo mwibohero kugira ngo anezereze abayuda. Bene wacu muri Kristu Yesu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen, amen. Bana b'Imana, turacyazirikana ibijyanye na Paulo. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo Paulo mwibohero. 24 havuga ngo haheze iminsi mikeyi, Felisi n'umugore wiwe Drusila umuyudakazi batumako Paulo kugira ngo bumve ukuntu avuga iby'ukwemera Kristu Yezu. Felisi baratubwira n'umugore wiwe n'izina ryiwe Drusila ngo batumako Paulo. Paulo yari mwibohero, baramutumako aja muhiri wabo kugira abarababwira ibijanye na Kristu Yezu. Muri make babe barumviriza Paulo, kandi Imana kumbure yari yashatse ko nabo bakizwa bakira Yezu, ariko reka twumve ingene byabandanije. 25 havuga ngo Paulo ababwiye iby'ubutungane kandi ko batosambana. Paulo yarababwiye iby'ubutungane, yarababwiye ibijyanye na Yezu Kristu, aranababwira kandi ko batosambana, ko gusambana ari bibi. Bana b'Imana, gusambana ni bibi. Amaze kubabwira kandi n'ukuntu abantu bose bazocirwa urubanza, Felisi rero bimutera koba. Imana yo mwijuru duhe gutahura cyane. Paulo yarabwiye Felisi n'umugore wiwe ko gusambana ari icyaha, ari bibi, mu gihe oni irakuraho ko gusambana atari bibi. Mbere mu gihe isi yose iby'ubusambanyi yabiteje imbere gushika naho n'umwana kivutse bavuga ngo bamwigishe. Ariko bana b'Imana turagowe pe. Umwana mutoya akiri mutoya bamwigisha ibijyanye n'ingene yo kwikorakora. Mana turagowe, Imana idutabare cyane. Byacu byo muri iki gihe birenze bya Sodoma na Gomora. Arababwira ko gusambana ari bibi, kandi n'ukuntu abantu bose bazocirirwa urubanza. Felisi rero bimutera akoba. Byo yarababwiye ko abasambanyi bazoja mu muriro udahera, bazocirirwa urubanza baje mu muriro udahera. Abicanyi, ababeshi,
abaremera ikinyoma abandi, abantu b'ingumyi bimana banka gufasha bagenzi babo, abo bose bazohura n'akaga k'umuriro udahera. Ngo Felisi bimutera ubwoba, ubwo yaragize ubwoba, arumva koko ibyo Nyimba yarasigikiye mu gihugu ko abantu bisambanira uko bashaka, yarabonye ko yakoze amakosa, yari mu makosa. Aca amubwira ati ubu ni witahire, aho nzobonera akanya nzogutumako. Felisi rero bimuteye ubwoba cararekura Pawulo ngo niyitahire, niyabona akanya nzomutumako. Mwibuke ko babandi bari baraje kumurega bakaburana, byarangiye bo basubiye inyuma. Felisi ababwiye ati nimugende, umukuru w'abasirikare yazanye yitwa Kamaniliziyasi yarungitse Pawulo, niyaza nzobacira urubanza. Ubwo rero ntiyari bwaze ngo bose bahure, ahubwo Felisi wewe kubera amajambo yumvanye Pawulo biramuteye n'ubwoba, arekuye Pawulo ngo niyitahire, azoza aramutumako. 2:6 bavuga ngo Felisi rero yijya kara agira ngo Pawulo yari guhava akamuha amahera. Yo Imana idutabare cyane. Ko byogenda kose Felisi ntiyarekuye Pawulo kubera nibyo byose bimuteye ubwoba, ahubwo yamurekuye yiyumvira atazomuha ruswa. Murumva rero bana b'Imana, ruswa nimbi. Ayiyumvira ati uyu Pawulo ari n'amahera, azompa amahera, azompa ruswa. Imana idutabare cyane. Nico gituma yama amutumako kenshi kugira ngo baganire. Ngo nicyo gituma Felisi yama atumako Pawulo kenshi kugira baganire. Ubwo rero hariye baba baganira muca hasi no hejuru, muryoshe kugira arabe ko Pawulo yibwiriza muheruswa. Ariko bana b'Imana, Pawulo yari kumuha ruswa kweli? Aya sinibatsa, ntibyari gukunda. Pawulo yamenye Imana, Pawulo yahuye na Yesu Kristo, Pawulo hariho ibintu naho byemera gututotangamo ruswa. Rero ntibyari gukunda. Pawulo rero ndibaza ko atamuhaye ruswa, nico gituma yamba amutumako kenshi kugira ngo baganire. Ngo nicyo gituma yamutumako kenshi ngo baganire, kuko yari yizeye ko yomuha ruswa, yomuha amahera. 2:7 bavuga ngo hashize imyaka 2, ngo hashize imyaka 2 Felisi arahava asubirirwa na Porokiyasi Festus. Haheze imyaka 2 Felisi arahava asubirirwa n'uwo yitwa Porokiyusi Festus. Ntabwo Felisi yabanarije gutwara aciye imyaka 2, yarasubiriwe. Felisi arekera Pawulo mwibohero kugira ngo anezereze abayuda. Felisi rero umuranzi yari yarahaye uburenganzira Pawulo bwo kwidegembya, yaramurekuye. Hanyuma Felisi abonye avuye ku butegetsi kugira anezereze abayuda bazoza baramuvuga neza, urumva yasubije mu ibohero Pawulo. Noneho Pawulo aja mu ibohero, noneho kugira abayuda babandi banamufungishije bamwagiriza ibinyoma banezerwe. Aha rero tukaba tugarukiye kuri 2:7, ariko hari amajambo amwe dukwiye kongera kuzirikana. Reka ndarabe, reka tuje kuri, aca mubwira ati ubu ni witahire. Reka tuje kuri 2:6. Felisi rero yijya kara, murantunga gato, tuje kuri 2:5. Pawulo ababwiye iby'ubutungane kandi ko batosambana, amaze kubabwira
kandi n'ukuntu abantu bose bazocirirwa urubanza. Felisi rero bimutera akoba, aca amubwira ati icyo ashaka ni kandi n'ukuntu abantu bose bazocirirwa urubanza. Bana b'Imana niko shaka tuvuge ko bana b'Imana rero murumva ko Pawulo mu byo yigishije yarababwiye ati abantu bose tuzogera igihe tuje imbere y'Imana, Imana iducira urubanza, kandi ndazi ko yababwiye ko Yezu Kristu ari we azoca urubanza. Kandi Yezu Kristu yarabonekera Pawulo bakaganira akamubwira ingene ibintu bizogenda. Pawulo yarazi byose, Yezu yaramushiguriye amabanga y'iby'ijuru n'ingene ibintu byose bizogenda. Kabone noneho na ba Pawulo na ba Petero na ba Yohani barabanye na Pawulo, baramutahuje ibyo atari kuba yaratahuye. Rero bana b'Imana twumve neza ko ijuru ririho, kimwe cyo ijuru ririho, kandi abantu twaremewe kuja mu ijuru twese, ariko kuba bishaka. Abatabishaka rero bahitamo. Umuntu wese bana b'Imana, umuntu wese yaremwe n'Imana yaremewe kuja mu ijuru. Nta muntu Imana yaremye kugira azoje mu muriro udahera, oya. Mugabo kubera ubugararizi bw'abantu nitwe twihitiramo. Hari abahitamo rero kuja mu muriro udahera n'abahitamo kuja mu ijuru. Kubera abana b'Imana nta muntu afise ubwenge yumva ati uko biri kose njewe ndashaka kumenyekana mu isi, ndashaka kuba igihangange gitunze amahera, ndashaka kumva ko mu isi ifise indege, nahimbawe nakize. Umuntu wenyene ntakontororere n'imyaka afise yo kuba hano mu isi, akemera akagenda kwa Satani agasinya na Satani kugira akorere Satani, ariko agira icyubahiro mu isi. Murumva rero umuntu agaca yihitiramo kuja mu muriro udahera. Umuntu arabyihitiramo. Usanga ari abantu muganira akakubwira ko ho gupfa yohemuka, ngo ho gupfa yohemuka, agapfira mu byaha ahemutse, ahemukiye bagenzi be. Murumva abana b'Imana ni ngorane. Aho umuvyeyi yibyariye umwana ashobora kugenda akamutanga ku gitambo kugira atunge, cyangwa umwana aza gutanga se wiwe canke mama wiwe canke bamwe mu bo bavukana. Murumva rero abana b'Imana ni ngorane. Abantu rero benshi barabizi neza ko ijuru rihari, banka kuryinjiramo baribona, barabizi neza ko rihari. Abenshi kandi barazi neza ko umuriro uhari. Hari uwundi mu mama nabonye ariko aratanga inavuga ko ngo yageze naho aja kwa Satani, shitani ramwanka, ngo baramubwira ariko mara mwisi kwere, ngo baramubwira ati tugende nkwereke kwa Satani nyine uzuraronka abakiriya. Kandi aho rero yari mu busambanyi, ngo ariko ararondera ukuntu yoza arasambara bamuha amahera menshi, ibiki n'ibiki. Rero kandi uwo muntu yavuga ati nari ngwaye sida, numva ko nkeneye kwikorerera amahera, hanyuma nkazoshigira basi abana banje, noneho ubundi nkipfira. Akabwira umugenzi tifisi igihe ngo baramujanye mu bapfumu, hanyuma ngo baramujanye naho kwa Satani, mugabo ngo iramwanka pe. Imana izitabare cyane, ariko siko bose bagira ayo mahirwe, nuko uyo yari kwimbabazi z'Imana. Buriya rero hariho umuntu aja mu bintu ariko abandi bariko barabimushoreramo, ariko afise n'umutima wo gukunda Imana, akumva ati nubwo ngiye muri ibi bintu ariko nukuraba ingene umuntu ahagarara, kuko ushobora benshi barabijamwo bakabipfiramo. Rero kubipfiramo ni gihonomu nyene imyaka yose. Hazoba urubanza rero, ibyo Pawulo yigishije niko kuri.
hazogera ikihe haba urubanza abantu bose b'inkozi z'ibibi bagwe mu muriro udahera. kandi rero uwo muriro udahera urumva ntuzohera uzokwamugurumana n'abantu bawugumemo bababara mugabo badapfa ngo bashike. bame barabara bavuza induru bahangayitse, mu gihe abandi tuzoba turi mu ijuru tunezerewe haleluya. ariko bana b'Imana, uravye uwo munezero wonyene uguhenda wo mu isi, gute utibaza uwo munezero wo mu ijuru ukuntu uzoba umeze? canke nk'abantu baja mu misa bakanezerwa mu misa, igihe uja mu misa ukumva uranezerewe, bakaririmba ukanezerwa ukaryoherwa, canke ukumva bariko baravuga ijambo ry'Imana rikakuryohera neza ukumva wanezerewe. kuki utumva ko uwo munezero urimo wo mw'isi w'umwanya mutoya utowupanga utowugwiza na 10 ngo wumve uwo munezero tuzoba turi mu 100% mu ijuru? ijuru ririho, abarikorera bose tuzoribamo bana b'Imana, tuzoribamo niducika intege, duhagarare neza, twizigira Imana, dushimira Imana Yezu ko yanavuye mu ijuru akaza tukabana tukabyizigira, kandi dushimira Imana ko Yezu Kristo yama twiyereka akaza mu isi akatuganiriza, nubwo atari benshi mu mubona, ariko mu by'ukuri ndazi neza ko abantu bizera Yezu neza abeshi baramubona mu nzozi, abeshi baramubona mu bitangaza, abeshi kuko umuntu niyo kira kasere canke baramubwiye tirindira mu ndwi muzobupfuye, hanyuma yisange ya ngwara yaragwaye yarayikize, ngo abure kutumva ko ari igitangaza cya Yezu Kristo. rero duharanire kuzoba mu ijuru, duharanire kuzoja mu ijuru. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, tubakuninahaza.